Aristote, ba Platon, hariho ba Emmanuel Kant, ba Saint Auguste, ni benshi ba Pythagore bose n'aba philosophe bajya bose tuze muri math bajya bose n'aba philosophe nuko abantu benshi bati documenta kuri internet baro abo bose ugiye uvuga amazina bose bagaragara bose kari abava mahanga abantu bahari b'abazungu eske ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abo bantu baba philosophe bo bahari mu Burundi sinzi afete naje n'ubwani afete mu bintu nize ku ishuri nta muntu nigeze numva w'umurundi cyangwa w'umunyafrika ngo yuko yoba ari umufilosofe abantu bose twize ku bintu biri à rapport avec philosophie n'abantu bo mu ba Europe hariya za Greek hariya apana muri Afrika nta munyafrika n'umwe ndumva yuko ari umufilosofe atari jewe gusa atari wewe gusa benshi baragiye barandika ibitabo gushikiza isaha girishari araba Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo ndi ngaha anye ndi kumwe n'umutumire wanje mbona ngaha anye ni mushasha ni mwari musanzwe mumenyereye kuri no televiziyo yacu ya INYISHU media rero have ndamuha akaze aturamutse atubarire n'akazina kiwe amahoro umusaza ni sawa meze fresh ndadundega ndabona akabeo kagufashe wabini ni style hama ku mazina yiwawe basanzwe yakwitande so nitwa amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Ntawumurusha girisha gusa ma popular name benshi bakunda kunyita Mr. Philosophe kubera iki Mr. Philosophe so it's been so long n'abanyeshuri barinyise inyiki ga secondaire nize kuri Lumicash nize science sociale mwaka umwe gusa sinayi cyo gisata sinagejeje ariko kubera nakunda ikuru ya philosophy rero mu ibintu abantu baca babikwitirira bica bicika ubuzima bwawe ati Mr. Philosophe iryo zina wagiswe n'abanyeshure mwigana iryo zina bamaze kuri kwita waci ubona ko rikubereye ku buryo worigira bien sûr que kuko narakunda philosophe cyane no mu ishure ni kuru natora cyane naratora ikuru ya philosophe za psychologie ariko philosophe niyo ya domina niyo ya zimbere niyo natora mu ishure kuko niyo nareviza cyane niyo niga cyane naranayitahura Christos hari benshi bakunze kumva ijambo ngo philosophe bakashaka kumenya iryo jambo philosophe risigura iki rimaze iki philosophie ni mo yiki Greek bisigura philosophe bisigura l'amour sophie nawe bisigura la sagesse mu jambo rimwe bisigura c'est l'amour de la sagesse mu gifaransa urigerageje kurishira nko mu kirundi wovuga bashatse gusigura so ikirundi kirakenya amajambo kuko mvuze c'est l'amour de la sagesse kuko ivuga vyongora ariko uri umuntu wize uca wumva icyo nashatse kuvuga benshi barashobora kuba batahuye iryo jambo philosophe eske girisha iyo mpano yo kuba mu philosophe urayifise muri wewe ndayifise ni ibintu ni afite abantu bamaze kuba babona ufise tala baravuga kanaka arafise tala muri domaine kanaka umuntu wese arashobora kuvuga kanaka turabona yuko afise talent mu kintu kanaka rero bamaze kuba nitaho ibintu vya philosophe mu bintu mvuga vyose ari philosophe urumva ni it's my talent ibintu vyose uvuga ni philosophe ibintu vyose ukora vyose ni philosophe benshi barashaka kumenya nizihe karaktere ziranga umufilosophe nibihe bintu bimuranga umufilosophe tout d'abord umufilosophe kwanza n'umuntu atandukanye n'abandi bantu uko philosophie mu bisigura aussi c'est la manière de penser mu philosophie n'umuntu yamarikara ariyumvira kenshi atarezona ibintu cyo kimwe n'abandi bantu hari bamwe mu ba philosophe twagiye turumva sinzi ko duha akarorero mu ba philosophe wagiye urisunga kugira ngo nawe umenye yuko ufise iyo mpano ni benshi philosophie umuntu kwanza ya découvrir le mot philosophie yitwa Socrate Socrate niwe mupere niwe bahora niwe tora tuvuga yuko ari we pere wa philosophe
mu nyuma Socrate haraje ba Aristote ba Platon hariho ba Emmanuel Kant ba Saint Auguste ni benshi ba Pythagore bose n'aba philosophe bajya bose tuze muri math bajya bose n'aba philosophe uko abantu benshi bati documenta kuri internet baro abo bose ugiye uvuga amazina bose bagaragara bose kari abava mahanga abantu bahari b'abazungu eske ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abo bantu baba philosophe bo bahari mu Burundi sinzi amfete naje n'ubwani amfete mu bintu nize ku ishuri nta muntu nigeze numva w'umurundi cyangwa w'umunyafrika ngo yuko yoba ari umufilosofe abantu bose twize ku bintu biri à rapport avec philosophie n'abantu bo mu ba Europe hariya za Greek hariya apana muri Afrika nta munyafrika n'umwe ndumva yuko ari umufilosofe atari jewe gusa atari wewe gusa benshi baragiye barandika ibitabo gushikiza isaha girishari arabaye mu philosophe umaze gushika kuki umaze kwandika iki umaze gushikiriza iki ku bantu voilà ubajije ikibazo ciza je nkuko moranita ko ndo mu philosophe vuba ndiko ndaprepara ndiko ndandika ama philosophe nzo developer umuntu wese azoza araja no kuri internet reka nje kuraba ivyo girishari yanditse muri philosophe gusa la plupart ya ama philosophe nzi n'amafilosofi nagenda soma kuri abo ba philosophe nakogiye umufilosofi mora nisonga cyane n'umufilosofi yitwa Socrate kubera ariwe yazanye filosofi kubera iki wisunze uyo onye uwo mufilosofi Socrate nike kintu yakweretse gituma umwemera gusumba abandi Socrate yavuze ibintu vyinshi cyane kuri jewe byaranyigishije kuri jewe gusa no kubandi bantu byarabigishije Socrate yavuze amajambo menshi cyane yagiye arigisha abantu ku kintu cha socialisme Socrate yavuze hari ikintu yavuze niyo philosophe naje morangenderako mu bintu vyose yoba yavuze ibintu byinshi ariko nafashe philosophe imwe yavuze ati connais-toi toi-même niyo philosophe morangenderako je mu buzima ariko iyo jambo rivuga ati wewe nyene wimenye wewe nyene ariko iyo jambo numva menga niryo kwiteranya n'abantu tugiye muri Bibiliya turabona ati imbere yuko we wimenya cyane manze umenye na mugenzi wawe gusumba tuje tuja muri irya jambo ry'Imana kubera numva ariyo bigomba guhurira so utagiye no mu jambo ry'Imana reka tugaruke no mu mico y'ikirundi mu migane yo mu kirundi baca umugani mu kirundi ati nimenya niyo negura none wewe wumva womenya umugenzi wawe utarimenya wewe gute d'abord kwanza kwimenya wewe curi rumva kuko n'umunsi tuzoja mu ijuru umuntu wese bazomubaza ku gatwe kiwe ivyo yakoze Imana nizoza kukubaza ivyo mugenzi wawe yakoze zobaza kwanza zobaza wewe ku gatwe kiwawe icakuranze ngaha kwisi ico gituma Socrate iyo philosophe narayikunze cyane narayishimikiye ko cyane mu bintu vyose nkora mu buzima ndabikora ku gatwe kanje kuko hari bamwe mu bantu bavuga ati aba philosophe ntibagira gute ntibemera Imana ntibemera ko Imana ibaho kuri girishari yo bisigura gute aba philosophe ego kubera rumva aba philosophe nk'abantu bize cyane rumva bakomplika n'ibintu ariko je kubera sanzwe nizera Imana je ndi contre nabo bandi ba philosophe je ndizera Imana sishobora kuyivanga n'ibindi bintu ego birakenewe yuko twiga tukamenya vyinshi Imana niyo yaturemye je muri abo ba philosophe ndi mu philosophe wa mbere nizera Imana turavye nk'iyi fenomene y'ukuntu abantu bavuga ati Imana umuntu yavuye he umuntu ni giki rigirisha ariyo gisigura gute so ico ni kibazo cha histoire ariko reka mvuge ku vyonzi umuntu muri philosophie batwigisha l'homme est un être vivant changeant et changeable bisigura ugiye kurama mu buzima busanzwe ku buzima busanzwe tubayeho kuri inosi umuntu niwo mushaka inoze nya confiance cyane umuntu ni kintu gihindagurika uno munsi uko ndakuzi wewe cyangwa uko nzi no munsi ejo uzosanga nahinduse uko arumva umuntu
aba philosophe bashatse kwerekana yuko umuntu ari ikintu gihindagurika. Rero umuntu ikintu narinzi umuntu wa mbere yatanguye kuza muri Afrika yatanguye kuza muri Tanzania d'après l'histoire kungene histoire ivuga. Umuntu wa mbere yatanguye kuza muri Tanzania, umuntu wa mbere batanguye kubona muri Afrika yari ari muri Tanzania. Muri Tanzania usomye histoire neza. Bamubonye gute? So urabona ibintu vya scientifique ni ibintu bigoye gutahura utari umuntu nyene usanzwe uri muri vyo. Biragoye kuko ni jambo ry'Imana umuntu ashobora kugusigurira ikintu rero atakwizera ufise biragoye. Hari bamwe mu ba philosophe bavuga ati twebwe turavye ubwenge bw'abantu tukabona abantu ukuntu bakora n'ibikoko ukuntu bikora. Eske umuntu yo bari muri domaine yihe y'ibikoko? Urumva umuntu d'abord umuntu ni igikoko. Umuntu ni igikoko ariko igikoko si umuntu. Kono muri philosophe atubwira umuntu ni igikoko ariko igikoko si umuntu. Aho hantu kubera iki igikoko atari umuntu kandi umuntu ari igikoko? Muri philosophe rero bavuga ati tous les hommes sont des animaux mais tous les animaux ne sont pas des hommes. Sinzi uko wagitahure neza. Shamwe abantu baba philosophe vraiment je ndizera yuko ijuru mutazoribona. Ubizi gute? Ikuntu ndabizi ntimwemera. Hari ibintu bimwe mutemera. Hari umwe numvise ngo yayoye ngo amazi ngo mukugira gute ngo ku musenyi wa Tanganyika zaruzuriza amararo nka experience. Sha abantu mwege nk'amwe nta juru muzobona. Ariko nashaka tugaruke kandi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hariho byinshi dusoma mu bitabo twiga ukaca usanga vyandikwa n'abanyamahanga. Dufise abantu b'incabwenge. Ho ico kintu wokivuga kiki? So amfete ngiye kugerageza ngiye kugira etide ku bintu noba narabonye ku ishuri. Mu mashuri noba narize yose na munsi numwe nigeze niga ikintu c'umunyafrika. Jusqu'à maintenant no ku ishuri ibintu twiga n'ibintu byanditswe n'abazungu. Ni ibintu abazungu bagize amalosheje. Ariko cela ne signifie pas yuko mu Barundi muri Afrika tudafise abantu badekuvye ibintu. Ariko gusa nikobera usanga twebwe abanyafrika surtout twebwe abarundi na panafricanisme dufise nidukunde vy'iwacu. Uno munsi turafise mu Burundi abantu bamaze kudekruva ibintu nk'abagasape hari n'abandi bamaze kudekruva gukora ibintu vy'umuyaga nkuba. Ariko bajije umwana ariko arega ku ishure gira umuntu wobuzi mu Burundi amaze kudekruva ikintu akubwira yuko atawazi kubera iki na panafricanisme dufise. Nidukunde vy'iwacu kandi barahari bien sûr ndabizi na jewe barahari ariko umuntu wese umubajije urashobora kumbwira umuntu mu Burundi yamaze kudekruva ikintu nta muntu numwe. N'abamaze kudekruva ibintu baronse chance yo kuja hanze nibagaruka ngaha mu Burundi bose baca bagenda. Hama ubona nka wewe nk'umuntu abona nk'umuvisionnaire ndibaza ko abantu nka mwebwe usanga mufise ukuntu mubona bitandukanye n'ukundi abantu babona. Muri mwebwe mubona habuze iki? Nkuko navuze auparavant canke ho kongerezwa iki? Nkuko navuze ni abarundi tubuze ikintu bita panafricanisme. Kugira bayironke iyo ntuzenya bokora iki? Soko gwiki canke ikintu nagira mvuge kugira ico kintu ca panafricanisme kibe nuko bovyigisha cyane bogira amaseminere bakavyigisha abantu. Uko no munsi sinoza kugukundisha ikintu utigeze ataransenyema ndagifiseko. Nka wewe uri umujournaliste kugira ndakumenye muri iyo domaine yawe ya journalisme nuko wamuri kuraposta ibikorwa vyiwawe imisi yose uguma werekana yuko uri umujournaliste urumva bisigura rero gushikiza isaha nka wewe uri umufilosofe kugira ngo Burundi bwose bukumenye ko uri umufilosofe ugiye kwifatira ingingi yihe ugiye kwimenyekanisha gute kugira ngo nabandi bagufatireke inzira? Jewe kugira abantu bamenye d'abord reka nshimire kwanza social media kwa surtout kuma TV online ama interview uko iki kiri mu kintu gituma abantu bamenye. Mubu hari abantu bamaze kumenya kubera murangira ama interview urumva nuko nushobora kumenya utabona publication utabona ibintu talayi wanje niko ndespata
ikintu urumva social media niyo noshimira cyane ko iradufasha nkaje iriko iramfasha ibintu byinshi kugira abantu bamenye philosophie bamenye na importance ya philosophie en fait ugiye kuraba le monde est formé par le monde est formé na philosophie hama twitege igitabo ryari twitege ibisomwa bigiye kwandikwa na girishari ryari vuba nzobibamenyesha ndacabiprepara ndagushimire cyane Richard nundi musi tugukeneye ndibaza kuzoboneka kugira ngo tubashe kuyaga nibindi tutaronkeye umwanya gushikiza isaha urakoze cyane umunsi wose muzonkenera muzondonka ko kenshi mba ndi dispo ngiye Richard ndagukeneye tugirane interview parce que c'est nitala yiwande shaka yuko ishika kure abantu bamenya ndabashimiye cyane kubona mwamaye inu ibako ryo kugira interview murakoze cyane gusa ikintu nagira ndababwire mugire subscribe mugire subscribe kuri ishusho media inyishu media plutôt merci sana Dumiwe